Avukanye turabandanya tuyaga bijanye na Musa. Muri ino ndwi turayirabira hamwe ibiri mu gitabo c'ihunguka igabane ca 32. Sinda ko bisoma gisomwa murakizi kubera ni kirekire, kubijanye n'ukuntu batwereka Musa atakambira igihugu c'Imana. Mu gitabo c'ihunguka baratubwira ukuntu Musa ari ku musozi guhura n'Imana. Ico gihugu c'Imana c'abana b'Isirayeli bakoze ishuri bakayisenga. Kino gisomwa mu bisanzwe kiragoye gusigura, ariko nashaka gusa kuri uno munsi twizirikane twisunze akaranga ka Musa nk'umuntu w'Imana atakambira igihugu ngo kigire amahoro ntigitikire. Mwibuke ko mu masezerano y'Imana na Isirayeli bavuga ngo uzokwinjira mu isezerano ugendeye amategeko yanje yose. No kuvuga turagiriranya amasezerano, ariko hariho ibisabwa, hari ibyo utegereza gukora kugira ngo Imana ibandanye igukingira iguha amahoro. Mbere n'ibihano bikomeye Imana yari yarabitegekanije. Musomye nko mu gitabo cyo gusubiramwo amategeko igabane ca 28 murabona ibihano n'imivumo myinshi ijanye n'igihe Isirayeli toba yakurikije amategeko ari mu isezerano bari bagiraniye n'Imana. Muri kino gisoma rero Musa yumva Imana imubwira ati ubu rero ca gihugu ngomba ndagisambure, hanyuma mpeze ntangure bishasha nubake ikindi gihugu Isirayeli mfatiye kuri wewe. Murabe neza ko Imana yari yaremereye aya masezerano abasekuruza uhereye kuri Aburahamu. Yari yavuze ati nzobwira igihugu gikomeye abana bazokuva ko tugiranira amasezerano. Musa avuze ati yego Mana bazimanga dutangure bishasha. Yari kuba yitandukanije nayo mateka yo guhera kera yose kugira ngo Isirayeli ibone muri Musa umuvyeyi asumba Aburahamu. Ariko rero murumva ko cari ikigeragezo kuri Musa, kandi kubera ko Musa yarazi ikibanza ciwe ko ari mu mwanya w'umuhuza gusa, ataje gutwara ikibanza ca Aburahamu. Nico gituma yatakambye akavuga ati oya Mukama, iyumvire ibyo wasezeraniye abasokuruza, hanyuma ugire ikigongwe igihugu cawe. Ikindi turabona ko muri kino gisomwa canditswe ku kuntu harimwo akantu kabijya, harimwo akantu kagoye gutegera neza, ariko mu vy'ukuri turabona ikindi gisomwa mu kindi gitabo cyo mu gusubiramo amategeko, aho bavuga kandi ko Musa yatakambiye igihugu c'Imana kugira ngo kironke amahoro. Ariko uravye kino gisomwa co mu gitabo c'ihunguka, ukuntu ibintu bikwirikirana vyihuta. Igihugu cacumuye, Imana irabibonye, buno nyene ifashe ingingo yo guhana. Musa aratakamba, buno nyene atanakanya kaciye, Imana igaca ibagiriye ikigongwe, atani ikindi kintu kibaye, atani nkuko barinze guhereza. Mufise akanya murashobora gusoma mu gitabo cyo gusubiramo amategeko mukabona ukuntu bitanditswe kumwe. Bisigura iki? Bisigura ko iyo ataba Musa igihugu kiba caratikiye, kiba carazimanganye. Hano bashira imbere cane isura, iforo, akaranga ka Musa nk'umuntu acuresha Imana, nk'umuntu yegereye Imana ku buryo n'ikigongo cawo cisuka ku bana b'Isirayeli itarabiye amakosa bari bakoze. Kandi amakosa bari bakoze yari amakosa akomeye, kuko bari baje kugirana isezerano, ubwo nyene bakaba barayirenze. Nuko ikindi naco murabe kandi ko hano muri Bibiliya bavuga ariho ubwa mbere bavuga ngo Isirayeli ngo ni igihugu c'abantu batagondwa, ni igihugu c'intagondwa. Mu vy'ukuri rino jambo bavuga ngo intagondwa tubishize mu Kirundi ijambo kurindi twavuga ko ari abantu bafise agakanu kadadaye, canke abantu bafise igikanu cumiranye, niko vyanditswe muri Bibiliya. Ariko murabe rero ikosa suko ari intagondwa, suko bafise agakanu kadadaye, ahubwo nuko bari basenze yashuri, bari bacoze mu cuma, bari babwiye Aroni ngo
abafashe kuyicura hanyuma bayisenge, kubera ko Mose yari yatevye ku musozi bibaza ngo yabahevye, ngo Imana yabataye mu bugaragwa, bakaba bakeneye Imana babona, babwira, bakora ko ishobora kubandanya bafasha muri urwo rugendo barimo. Turavye neza rero kino gisomwa kuri Isirayeli cari igicumuro, ikosa rikomeye, kubera ko nico gicumuro ca mbere bari bakoze inyuma y'uko Imana yari ihejeje kugirana nabo isezerano ku musozi mweranda. Twovuga ngo hari umwigisha umwe yatwigisha atubwira ngo nico gicumuro c'inyanduruko ca Isirayeli nazitiye nugaye akazitizo. Nkako mu kigabane ca 24 c'ihunguka niho bari bagize isezerano n'Imana. Kurirenga ko rero ubwo nyene bitamaze na kabiri, namwe muravyumva byari ikosa rikomeye. Hano rero uruhara rwa Musa ruca rwibonekeza bimwe bidasubirwamo. Igicumuro cabaye, igicumuro ari kuba cyamaze kuba, ariko ubuno nyene Imana igaca ibabarira bano bantu ibitumwe nuko Musa abasabiye ikigongo. Bisigura ko nimba rero Isirayeli ikiriho ibikesha Musa, kubera ko kubw'abantu gusa yari kuba yarazimanganiye aho nyene mu gahinga kuri uyu munsi aho yahemuka ku isezerano yagiranye n'Imana. Igihano yari kuronka Isirayeli igisimvye kubera Musa ameze nk'umuvyeyi yongeye kuvyara ubwa kabiri ico gihugu, arico gituma baguma bamubonamwo atari gusa uwatanze amategeko canke uwabaherekeje mu kuva mu buja bwa Misiri, ariko kandi nk'umuvyeyi yabatakambiye gutyo agacuresha ishavu ry'Imana ryari rigiye kwisuka, ryari rigiye kubarandura. Mu yandi majambo rero kino gisomwa gishaka kubwira ubwa mbere abana b'Isirayeli, ariko natwe kitubwira ati mwese murabacumuzi, mwese muri ntagondo, mwese mufise agakanu kadadaraye. Iyo ataba Musa mwari kuba mwarazimanganye, ntimuba mukiriho. Musa rero niwe aha akaranga kino gihugu ca Isirayeli, kubera ko muri uku kuntu atakambira Imana, barongera bakabona ko Imana itabakunze kubera ubweranda bwabo, kubera ubutore bwabo, kubera ubwiza bwabo, aho yabakunze kubera ikigongo cayo. Ico kigongo naco cabashikiriye kubera ko Musa yabatakambiye. Hano tubishize mu gusenga birumvikana ibijanye no gusengera dusabira abandi, umuntu asenga asabira abacumuzi, hano turabisangamo cane. Nuko Musa rero n'umuntu n'umuhuza n'Imana n'abandi n'abantu, n'umuhuza w'abantu n'Imana. Muribuka kandi mu gitabo nyene mu gitabo cyo guharura kigabane ca 12 nimba ntiyenze, niho Musa basubira kutwereka kandi ari umuntu atakambira abandi. Uko muribuka Miriyamu ingene yari karamutiyekeza amubwira ati wewe nta vyawe, raba watwaye umugore w'umukushiti w'umunyamahanga. Buno nyene Miriyamu agaca afatwa n'imibembe, ariko kubera Musa arangwa no gusabira badashima yuko abantu bamererwa nabi, naho no mu bavukana Miriyamu yariko aramutiyekeza amunebagura, yongeye kumusabira ikigongwe ku Mana, Imana iramukiza. No kuvuga rero Musa nitumubone gusa nk'umuntu yatanze itegeko, nitumubone gusa nk'umuntu yajabukanije igihugu yakivana mu buja, tumubone kandi nk'uwo muntu w'umuhuza ari hagati y'Imana. Kandi Isirayeli yari ikeneye umuntu nk'uwo kugira ngo amakosa bakora hagira umuntu aza arabashikiriza Imana. Ni naco gituma kuri twebwe twemera Yezu Kristu, Musa tumubonamwo nk'imburizi y'uwundi muntu azoza adusabira ku Mana, ari we Yezu Kristu. Ariko sininda kubivuga kubera ko ubu turacari kuri Musa gusa, ivyo tuzobivuga tumaze gushika mu bukuzure bushaje. Murakoze, turabana ku bijanye na Musa
nibaza yuko biriko birabafasha kumutegera no kumukunda no gusaba kugira ngo Imana nazi dufashe kuba abahuza b'abantu n'abandi, abahuza b'Imana n'abantu. Murakoze.